un certain moment uzanga ari umeze neza vraiment ushaka ku myaka 4 aho isi yameze gutya anye mbuze mere canja muri orphelinat y'ishengero yego sindakurirayo kuva 96 gushika 2010 ija muri 2011 niho navuye muri orphelinat ntangura kwipambanira ukiwanje ngenda mu Rwanda kwa papa ko yari yaradutaye ndamucika ndavayo niga mu wa kabiri cyane no mu Burundi cyabasize mu akushiri mu wa gatatu muri kwa mucitse papa none kubera afise undi mugore mu Rwanda afise undi mugore no mugore mwari mubanye gute yari gufata nabi jinase kubana na mukase kubera zino kwimya ko mbana na mukase afise mama na papa bace bahukana kubera papa avuga ngo Jesse ndi umwana wiwe papa yavuga yuko utari umwana wiwe bace barahukana ucugumana mama wawe ukubuzima bw'abandanije gute uri kumena mama uzi baratugoye sana kubera mama ico gihe yamuta mama nawe ucuzi yaronse bwo kuriha inzu tukaza turarara mu madushe tukavayo bishobotse umuntu aduhaye indaro tukararayo ko wicurikiye cyane ndashonje urashonje kore sana uri bakufungura ryari je saa sita ufunga je saa sita chugi kubera ndaraye inzara urabana n'abavyeyi na mere ubana mere gusa peri nawe ari hehe leta yagiye muri Kongo yagiye muri Kongo muravukana mwebwe musangiye papa none nturi mukuru wiwe uyu mukuru ninde si wewe none ingocane ngaho gatwumvikane neza. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza musumura mwiriwe canke muramutse vena homere. My name is Frank Kidanso in African TV. So ndabikaze yose twekana uri mu Burundi ndetse mu bihugu bitandukanye. Yes, mwege mwese ndabaha ikaze ni African TV. Ukiri mushashwe ishini yacu ndagusaba kugira subscribe. Yes, aho turi muri quartier ya Kibenga aho tuje kuraba umujene adasanzwe aho nusoma ko yiwe ko asanzwe afasha abana. Yes, uzogana byinshi bigiye bitandukanye hamakaya tumumenye ni muze rero tujane kugira uzoganira byinshi bigiye bitandukanye. Turi muri Kibenga imwe mu quartier yo mu gisagara cha Bujumbura. Yes, karibu sana. Wow. D'ailleurs, on a kwari kumwe n'abana basanzwe bari kumwe bari kubatera blague. Badeje ngene bayimeze. Hey. Hello. Umeze neza? Umeze neza mwese? Amakuru yanyu. Karibu sana. Karibu sana. Umeze fresh gaba. Amakuru yawe. Ndakubona yego ufashima kufunda yana upiga gusepize atana musami ariko umeze neza. Yego bro, ibintu ko bisa neza none. Yego bro, kenshi usanzwe muri weekend ubumeze muri kuno buryo uri kumwe n'abana ya samedi kenshi soit baraza bakampitira iyindi misi baba ari ku ishuri nabo nyene umunsi umwe gusa wa samedi wo guhura kenshi. Yego. Yes, nabwiye abantu bako badukurikirana kuri African TV ko tuje kuraba umujene adasanzwe. Ndashaka widondore d'abord bakunzi bacu. Nitwa Coach J. Amazina nahawe n'abavyeyi ni Niyongabo Jean Marie. Yego. Niyongabo Jean Marie. Yego. Okay, Coach J ninde d'abord? Coach J ni umu fitness trainer. Nkabasanzwe nkora mu byo kumenyereza abantu mu sport atandukanye. Yego. Ndi umu instructeur wa taekwondo, nkacangira n'ivya fitness. Ndi umu coach wa fitness. Ndigisha abana bato ya taekwondo, abantu bakuze, abadamu, imyaka yose. Ngena kwa gym, niho hari izina rya coach mu bya sport. Yego. Hajya rero iryo Coach J yavuye kubera ko uri umu coach wa sport. Irya coach niko natanguye sport, kugisha sport. Sino rya J ryatanguye kera. Ya J n'agasiono kakera. Ikati twatumenye kwanza Coach J kubera ko dusanzwe Coach J atari muri sport ari kumwe n'abana. Coach J ninde rero exactement kubera ari kumwe n'abano bana? Aba bana na petit frère wanje. Na petit frère twarungitse ku ishure hamwe n'abandi dukorana. Donc turafata rimwe tugahura tugasanga tugatera blague kunyene tu. Na petit frère mu buhe buryo? Genre nshaka dusigurire donc. Ndashaka batahura avuga ati
Abana petit frère abantu nubwo umupapa we ameze gute kwera abana bangana uko kose ankoro bangana uko bavye batoya so na petit frère mu buryo bwa n'abana mu buryo bwo gufasha urakoze sante sana bis na petit frère mu buryo bwo gufasha so twarahura kenshi bari imbere y'umuryango à un certain moment turababaza ko ashaka gusubira ku ishuri barabitwemerera hama kuva umunsi turagira lien ubu turi hamwe nyene kuva umunsi muri make n'abana bo mwibarabara n'abana bose bafise iyo baba n'ama condition gusa agoye atuma birirwa mwibarabara kenshi yego ni gake ubu n'umujene encore umujene atovye wo mu gisagara bejana ko ari umujene afise body yarubatse umubiri deja n'umucoach abenshi ndazi muramuzi abantu amaze gukoresha ama sport agiye atandukanye abamaze gufasha kugira amagara yabo ashobore kumera neza gute umujene wo mu gisagara yiyumvira ku bana genre nuvuga abantu aho nikora badafise aho bikora ataburyo bubafise bigenda gute ivyo bintu probably hariho abandi nasanze barabikora batagira ama media peut-être je vyaragize impact kubera nkora n'abantu benshi narabikoze dusangiza abana chaque année rimwe mu mwaka kuva 2021 à un certain moment duhuye n'aba franco dushobora guhindura isura twarungiye ku ishuri hama bica bigira impact kubera twarabonye yuko dashobora kubyishoboza twenyene twarungiye ku ishuri tubagurira ama uniforme tubambika impuzu ibirato bamere nk'umwana nkuko umwe wese yogiherwa umwana we yambaye canke petit frère wiwe canke umuntu muri famille hafi tuvuga ati reka tugire kidoga kaboyi à gauche à droite dusabe abantu bishoboye badufasha duterere kubera abana bashoboye kwambara bakabegwa nabo bige babe tranquille quoi yes bon nubwo uvuze uko onya uburi ngaha anya mbwa abajone benshi uno musi kumbere baraye muri boîte baraye mu kabare baraye cyangwa mu bundi buzi bugiye butandukanye ariko wowe umutima wo kumva yuko genre ubona wopambadina n'abana ugafasha abana kugira ngo nabo nyene bashobore gushika ku rundi rugezo n'imitima ifise abantu bakenya kubera iki wakuze uri umwana ameze gute nturakoze cyane cyane nakuze nk'abanyene nabuze mama mfise imyaka 4 cyanja muri orphelin direct nacenja mu iryo ry'imfuvyi nabo tuvukana bose cyamuriyo n'amakonse atandukanye ntivyari byoroshe mbwa Imana yarabikoze turakura so yagumye ari indoto icifuzo kunyo vuga ati jewe nashika ahantu nkatera intambwe uko izoba ari kose mbona ko navuye aho nahora ejo nzogerageza nanje nteze umuntu umwe canke babiri intambwe yes bon reka ndakwegera ngaho onya basi igeze intebe gatanga ku ruhande hamira tuyegeze ngaho onya mace twicarana twese ku rwaki dogo ndakwereke ama tuyage neza hama cyo tubanza tuyage n'aba bana hama nabonye tuyage amakuru igeze gatoye intebe inyuma gatonya shara ngaha nawe shara ha iyo ushira ngaha wewe ngushira ngaha anya wewe ni sawa tugira ingo ngaha namwe bw'intebe imwe ntibize ngaha anya tugira uko nyama tuyage twese twumvikana sivyo umeze neza yitwa gute Elisa uba he Mugisi uba mugisyo waje ino vuye mugisyo sawa yes uriko tubwira rero wavutse nawe mu buryo bwa bano bandi yego navutse nk'abandi bana kujya bisanzwe kuri papa na mama un certain moment bizanga ari umeze neza vraiment ushaka myaka 4 aho isi yameze gutya anye mbuze mere canja muri orphelinat y'ishengero yego ndakurirayo kuva 96 gushika 2010 ija muri 2011 niho navuye muri orphelinat ntangura kwipambanira ukiwanje banje kuva 2010 gushika no munsi ndigwana bon uvuze yuko ngo abavyeyi bawe genre muhira maramuze fresh ntacari kibuze mugabo isiri yubika gushya yari yubitse mbuze byagenze gute mama ivyo ashobora kuba ashobora kuba imfuvyi ya mama mugabo papa kabahari genre byagenze gute genre tuganirize kugira ngo twumve umutima abano bana iyo wajuva mama yaragwaye arava mu bitaro and then ndibaza ko ntiyatevye muhira ndaza ko umunsi wa kabiri yaciye yitaba Imana bene bisanzwe umuntu akora kina muhira ati ngemuzanira amazi ngarutse sanga arasinziriye nari nkiri mu petit 4 ans sinigeze menya ivyabaye
ndasohoka nyene mpamagara ngenda ku mpira ndamenya ko nagiye ku mpira hama hari umukuru wanje nsumba nyene niwe yaciye aza yinjiye indani mbona arasohotse mukanya acaza abantu ndani singeze menya ariko ibintu bibaye hajya haciye akanya je mbona abana ati byase ku munsi wa kabiri nari ngiye muri oferina ntibampaye n'umwanya Mutama yarakiri muzima Mutama yagiye gupfa je ndi muri oferina singeze naramenya nuko yapfuye nagiye kubimenya uko mbajije amakuru ya Mutama asanga Mutama nawe nyene yarakurikiye Mutama kazi Jean kubera kiba bahita kujana muri oferina abantu abandi mwari muvukana bari bahari mbwa twe tukiri batoya so ndibaza ko ari decision yafashwe na mutoya wa mama so ndamushimira afashe decision nziza ndibaza kubera yarankunda sinovuga le contraire ba ubuzima bwo gukurira muri oferina bwari ubuzima bumeze gute d'abord challenge byatanguye turabana nakuriye kuri Dom Palace sinzi abantu bahazi hajya opposite ndibaza ya Novotel yego hari stade kera yitwa AFFB Menga hajya niho nakuriye twarabana bashika barenga I think barenga ijana canke igihumbi twarabana benshi hama ndagira amahigwe yuko twabaye selection mu bandi bana bakeya badushira mu yindi nzu tugenda turi 18 ndibaza hama tugatwarwa pole ama challenge tandukanye bamwe bavamwo abandi basohogwa pole ego zimwe muri challenge abana mwibara bakunda guhura nazo no pana bana mwibara abana bari muri oferina bakunda guhura nazo nizi zituma maybe umwana hariho kundi kuntu akura bidahwanye n'umwana ari muhira disons umwana ari muhira c'est choix urafise papa na mama urafise choix kuri ibintu bimwe bimwe twe nta choix dufise twe wakira ivyo baguhaye wakora ico ubwirijwe gukora nta umva mu yandi majambo cyari kijeshi ko nta discussion yahaba wiyumviriye kuvuga ati iwe imuko murandukira gukoramwo ntayo shaka byari vyoroshe umuryango wabawuguruye nta byari bihari gukurira muri ubwo buzima igiki cyatumye uvuga ati jewe 2010 cyangwa de kuduga ushobore kuba aravuye ubuzima wari wabayemwo igiki bwakwigishije ariko tumuvuga ati no foke menye ubwenge naje nkaza kwironderera kwihangana baratwigishije kwihangana baratwigisha kwibako sinko bavuga ikirundi cyiza kwibako kwihangana hanini no kwizera baratwigishije kwizera Imana cyane gusomba ikindi kintu kibaho iko nabatwe batubwiye ati turabana b'abantu ashaka guhinduka ku mwanya ari wose so abana twakuranye bose antuka turafise kwizera Imana gusumba kwizera umuntu so icyo kintu bakitwigishije Imana ibahezagire ama challenge twahuye nayo ni ma challenge bisanzwe mu bundi buzima bw'abantu bose barahura nayo mugabo ndabashimira ko batwigishije ibyo batwigishije bon kenshi abana bakuri muri oferina bavuyeyo cyangwa bamaze gusohoka hanze hari igihe maybe bitwara nabi bibaza ko biva kuki na challenge umuntu ahura nayo muto hariho amaferina atandukanye tuyaga twayazi n'abana bakura muri oferina nasanga dusa ama challenge atandukanye kubera muri oferina hariho byinshi binyegeje inyuma benshi babona ibiri hanze umwana arasosa aratwenze cyangwa umwana arasosa arafise umujinya kenshi mugabo ntibigira bashaka kumenya le pourquoi umwana adatwenga le pourquoi umwana ari bizarre le pourquoi umwana agorana kubera hanini bivana ama challenge umuntu abahuye nayo sinumva ko ushobora kwizera ko umwana ashobora gutwengera yakubiswe cyangwa yatotejwe cyangwa yafashwe nabi cyangwa yaraye anyazwe ibintu hawe n'abandi bantu so yes meze neza witwa gute Long Jandodi. Jandodi bahe Ngisyo. biga mu kangahe biga mu kangahe Hambere. biga mu hambere ufite ingahe 13. 13 vyagenze gute kugira ngo uje kwishura utevye vyagenze gute kugira ngo uje kwishura utevye Cyaragoranye. urafite mama na papa ufise nde nta n'umufise bose baragiye barahari canke baritavye Imana barahari gusa sinzi aho bari ntuzi aho bari okay uyu mubro uramubona wewe umwitwa gute umwita gute wewe je witwa je okay mwamenye gute mwamenye gute twamenyanye uko nyene kweri adusanga ngaho kwibarabara ntaga cabavugisha aha
umuzi gute rero uyu uwe uwo pera dufasha je ndamufata nka pera mufata nka pera okay nawe witwa gute ndaize Onesphore ubahe Kanyosha wa mukanyosha baje he ajya mu kujyambere okay wewe wamenyanye na Jay ryari amenyanye tumwahirira inkwavu uriga mu kangahe wa mbere Iga mu mbere ufite kingahe hinone 15 15 uho vyagenze gute kugira ngo utibe kuja ku ishuri abavyeyi umuvyeyi mwe yari yanyankiye kwera ngo yandikishije bashikanje avuga ati ngo sino kwandikisha kora bashikanje bari barahevye acha avuga ati sino kwandikisha nawe wocu uheba uyu yari mama yari papa yari mama yase kwandikisha ku ishuri kubera ko bashikiwe bagiye ku ishuri bacara biheba ahejeje kubarihira amahera y'ishuri bacara biheba ntibasubugera cyo amutera ishavu acara heba avuga ati nawe wewe sinzo kujana ku ishuri okay amaze kumenya yuko wasubiye ku ishuri yavyakiriye gute yararyoheye kandi aro yakubujije kuja ku ishuri na buryo yarafise kandi umva yashata akazi cize okay ku ishuri bigenda gute bigenda neza urabitora kwe urisi okay sawa nawe umeze neza bitwa gute Byugusenge Ken ubahe Kanyosha maja he aho mgisho wiga mu kangahe mu gatatu ufite hingahe 14 wewe gusa ntwatanguye utevye jao twatanguranye bagize mu windi wamatanguranye bagize mu windwi nawe urumva vyaratevye vyagenze gute nogira ngo utevye naguma narize ruguru ngarukira mu gatatu ndavayo ngenda mu Rwanda kwa papa ko yari yaradutaye ndamucika ndavayo niga mu wa kabiri cyane no mu Burundi cyabasize mu akushiri mu wa gatatu muri kwiko mucitse papa none kubera afise undi mugore mu Rwanda arafise undi mugore no mugore mwari mubanye gute yari gufata nabi Jinase kubana na mukase kubera zino kwimya ko mbana na mukase ufise mama Jonas wagarutse gute none no mu Burundi nagiye ajya ku mupaka ndabasaba abapolisi babanza barangumizayo imisi 3 baratohoza ubona amwe aramiga yarambuze cyabaranzana rero ino umva abapolisi bacu bakurika urinjira turaza mu Burundi ubwo mina goma nce muri Kongo ngeze mu ishyamba baca barafata turi batatu umwe yari umunyakenya undi yari umunyarwanda w'umugenzi bone cyamusubiza iwabo nanjye kibanzana ino rero umunyarwanda bacu bamusubiza iwabo nawe ucurazi no mu Burundi okay no washitse ngahi Bujumbura gute none kubera hariyo senge hariya mukayanza naraciye ndihira itika cyaramanukana washitse muhira kwa senge mukayanza wari uhazi warusime hinga n'ubu nyine vuba n'ubu vuba uyu umwaka uyu uheze muri 2023 ni hirya y'ejo urumva wari ukuza gushikanya mukayanza ucuramanuka i Bujumbura yarakurungitse kwande ino kwa mama ubu ruri kwa mama ukuburiga mu wa gatatu usuba wo mwatanguye kwigana bari mu bageze mu windwi coach mwamenyanye ryari uyo twamenyanye ngaho akwibarabara azatubwiye ati nzobandikisha ku ishuri kanze uyu mujama nabonye ngaraciye ubwenge cyane umeze neza gira ngaha gatonya basi gira ngaha gatonya tuganire muze bonone yego witwa gute ndi kumwe na Brice Brice ubahega Brice namukanyosha coach mwamenye ryari araheze igihe kitari gitonya ufise imyaka ingahe 15 ngoma kanga mu gatanu 15 mu gatanu wewe waratevye canke ni watevye jewe naratevye gatonya byagenze gute mama na papa baje bahukana kubera papa avuga ngo Jesse ndi umwana wiwe papa yavuga yuko utari umwana wiwe baca barahukana ucugumana mama wawe ukubuzima bw'abandanije gute uri kumena mama muzi baratugoye sana kubera mama ico gihe yamuta mama nawe ucuruzi yaronse bwo kuriha inzu tukaza turarara mu madushe
tukavayo bishobotse umuntu aduhaye indaro tukararayo. Harageze igihe nyene duhura n'umubosi amuha umutahe aratangura kudandaza. Ubu rero niwe mubosi niho twirihira inzu. Pole sana. Ubu unya rero warasuye ku ishuri kuriyiga ugeze mu wa gatanu. Ubuzima bwo kurara mu madushe wewe bwakwigishije iki? Bwanyigishije iki? Bwanyigishije nta kintu nabonye kuri bwanyigishije. Nta kimwe. Coach mwamenye njye Coach araheze igihe kitari gito. Okay. Coach umufata gute wewe? Jewe ndamufata nk'umuvyeyi wacu. Mubanye gute? Tubanye neza. Kushuri bigenda neza ariko. Umeze neza. Ko wicurikiye none gose n'ibiki gashaka. Ko wicurikiye cyane bravo. Ndashonje. Urashonje. Pole sana. Uri wakufungura ryari? Wakufungura ryari? Ejo saa sita. Ufunga ejo saa sita. Ncugi. Kubera ndaraye inzara. Uba hehe wewe? Musama. Uba Musa. Maja hehe? Ajya kuri abiri. Makuru abiri. Uga mu kangahe? Mu gatanu. Ufise imyaka ingahe? 14. Wewe waratevye wewe? Kubera ndadubuye. Waradubuye? Urabana n'abavyeyi? Na Meri. Ubana na Meri gusa? Meri nawe ari hehe? Yareta yagiye muri Kongo. Yagiye muri Kongo? Icara muravukana mwebwe? Musangiye papa? None nturi mukuru wiwe? Uyu mukuru ninde si wewe none? Ngo cyane ngaha bwatwumvikane neza. Cyane ngaha ajya wewe. Oya none wowe nturi mukuru? Uri mukuru uyu wowe? Wewe waravutse hama ntiyemera yuko uri umwana wiwe? Basi papa yanaye nkiri mu nda ya mama. Acaja kubana na mama wuwe. Haheze igihe niho bahura na mama. Mama mubwira ngo ati ngo ndafise umwana wawe w'umuhungu. Papa araga kuvyemera. Araza no muhira ahasanga umukobwa twavukana mukuru wa twese. Avuga ngo uje umwana afise n'uyu nyene naho ndicefise. N'ubu kubera ari muri Kongo mukuru kamera arungikiraba. Kubera mukuru wacu yagiye ku mugabo. Avuga ngo ati ngo je uwo impamvu je nabarungikira amahe ni kubera uwo umwana nari mfise yagiye. Yabandi amufise namwe mba ndabarungikira ndungikira uyu nyene afise abana biwanje. Ukuvuga yuko papa wawe yataye barabana hamacara muta akimara gutwara inda yawe acaja kwa mama wiwe uyu mu nyuma naho nyina mama wacu aramuta. Oya naramuta basi azogaruka mu nyuma. Azogaruka mu nyuma amafaranga arungikira kurondera ubuzima. Yagiye kurondera ubuzima yobora namutahura. Okay. Umaze kumva yuko papa wawe akwihakanye nyene wumva yuko unyura ata papa office uvyakiriye gute wewe? Icena ngo yakuze ndababara. Yarambabaje cyane kuko nabona abandi iyo babonye abavyeyi babo babirukako gusa je mbonye papa je aca ngenda nko mu nzu nkiryamira mu cyumba. Ubonye ejo shukana kujya mu nzu? Wewe papa wawe bimeze gute arabarungikira amafaranga mubayeho neza bimeze gute? Oya ubu yarabihevye. Ubu ntakirungira? Yavuze twimenye. Yavuze mwimenye n'ukuri. Aho kushuri bimeze neza? Wewe nawe wamenyanye na coach ryari? Twatanguye nza kumusaba. Acatera tubarira tuze turaza kumwahirira twava duhemba ku kwezi bitatu. Yego. Turamwahira bumaze kuvyara atubarira ngo yabugabiye ubundi mukozi. Turabeba byo kumwahirira tuze turaza dutwara no kutwigisha taekwondo. Aratwigisha tubona ko baradukubita turabibona. Are mrenga mwese mazi taekwondo. Mwese murabizi? Twatete imisi bica turabihe. Kora abana bakora kubita kose. Mwese kandi no gutamba mwebwe murabizi? Sawa. Nshaka haze babiri kwanza batambe ngahanya aba batsindane. Sivyo mugire bato. Mugire bato Eritie ingo na wewe. Uyu unya? Ingo. Eritie ingo. Muhige. Umuhige. Muratamba tandirimbo none.
muratamba ah sawa ngiye tango kubita umudenzi ari he musigiti ndabizi Bea yavuze ngo atambia henda imushiremo aibo aibo nawe rero musigiti wewe ntawe aha sawa umuntu yazire taekwondo rero ninde rero ubimetiza muri mwese ninde uwa mbere nshaka uwa mbere muri mwebwe nunyene wa kabiri ah sawa mutwereke rero mutwereke ubuhinga turako ko cigishije neza cyane mubazanye mutwemeze wewe nubiga kayirisa wewe nubiga mugani mukoraneko ramutweke nyine ko mukazi nibafatara muri taekwondo yakumara maza kubera ko imvura iguye reka twatwane na coach gatonya amandazi kandi muca mufungura sivyo none sivyo mugere ngaye imbere gatonya rero yes coach gukorana nabaye musaze mukorana ibikorwa bimeze gute mbega biraborohera ibandi mbega musonze mukorana abo sanze dukorana mu gufasha abana ni benshi mugabo pour le moment abantu baturi hariho team y'abantu baturi hafi haho nabandi bataboneka babantu babona ama poste yacu bagakontribuer ibintu n'ivyo so nashaka no gutumira mbona kajyo nimba bikunda bafise na événement de 30 ya collecte de fonds azo hariho amakuru atandukanye hari abakinyi ba basket bari mu equipe aharawe mu gihugu bari muri national bemeye kudutera iteka kuza kudufasha uwo munsi so please guys don't miss this opportunity mu kudufata mu mugongo ari aba DJs bo mu gisagara n'umwe azobavuye hanze bazoba bishikiye kibanza il y aura boire à manger hazoba ibintu byinshi bitandukanye aba danseurs batandukanye so please muze dufatanye hamwe dufasha abana mwumvise ko afite amahistoire ari terrible ateye ubwoba yego intumbero y'iyo evenement niyi intumbero y'iyo evenement nuko aba bana tubakura mu nzira burundu tugafasha n'abavyeyi babo kuba stable bafite ikibazo cyo gufungura bariga mugabo kubera kutarongera bafungura abacasuye kandi mu barabara gusega dushaka yuko babigira uryacanye kandi byo kuryama aho baba bibaza ko nivyo nzo bishikako mugabo pour le moment événement twafashe yuko tububakira restaurant tukabagaburira mu gatondo saa sita umugoroba yes umuntu yogira icyo ashaka gushigikira muri iyo événement ndetse no gushigikira kugira ngo abavyeyi nabo nyabasho kuva mu nzira bashobora kurinza bazarafungurira abana niheyo bakura bizogenda gute kubera ko ni benshi bafite imitima yo gushigikira yo gufasha abana mu mwibarabara abana dufite bafungura abana babana aho nikora nihebo bakura bimeze gute muri turafise Instagram turafise adresse email turafise numero zo mu comptable ndaza kuzibaha turafise numero za presidente ndaza kuzibaha nazo nyene mu nashaka guterera arondera comptable cyangwa presidente uri hanze hariho ama page turabaha byose mugabo ugiye kuri page yacu Instagram byose bironka byose yitwa Together for Orphans bahe ni contact bashobora kubakura ko numero y'uyo onye mu comptable reka ndayibahe kugira ngo kumbure abantu benshi bafite imitima yo gufasha abantu benshi bumva ko bashobora gushikira mugabo bakabura aho bashobora kubicisha abantu benshi bumva yuko bashobora gushikira kino gikorwa mugabo bakabura bizigirwa mugabo bano onya barahari kugira ngo kumbure bashobora gufasha n'abandi bana bari mu mabarabara abantu bako badukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye please mushikira abana bo mu mabarabara abana babana aho nikora badafite kufungura ariko bafise umwete wo kwiga ni kuvuga yuko barakeneye kwiga kugira ngo bashobore gutera imbere nibo Burundi byejo yes contact zabo so ndashaka kubaha numero ya Lumicash y'umu comptable wacu sorry murambabarira
imvura ye entre hariko haragwa imvura mugabo turi musi y'igiti imvura ndikira dushikira cyane ariko kugira ngo tubagize ko ibintu vyiza kugira ngo dushire gutegura Burundi bw'ejo yo abana buno munsi abana kwategura kazoza kabo kugira ngo ejo shanke hirya yejo dushire gushika muri yambono y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ciza kugira bashire gutera imbere hama twese tubone twateye imbere mu myaka mikenya kubera ko bamaze kubitanguza hari n'abandi benshi ari n'amashira mu ishyaka arabitangu ariko arabikora kugira ngo benshi bashobore kubaho ubuzima bwiza kugira ngo bashobore kwiga bafungure amuza bugende neza hama kandi zose muri yambono atakwa dufise mu Burundi kandi zose birakunda turi kumwe twese. Numéro ya limikage ya comptable ni 62 46 46 62 yego 62 46 46 62 yitwa Ishimwe Michael ni wajeje ibintu by'amahera bya Together for Orphans. Ufise ikibazo urashaka kumucako urashaka kumbaza urashaka kumubaza arashaka kutubwira so please turasabye umwe wese ahageza bikeya ushaka gutanga birafasha umwana mwumvise ko bose sinzi ko babwiye ama histoire yabo hariho umwe twarungitse ku ishuri umenga deuxième semaine bacabona ko bwenge bwiwe atari bwo mu wa mbere yacija mu wa kabiri n'urya ari ko atera imigere urya Brisile wacu hari uriya ne Brisile ingo yitwa Brian urya brilliant cyane ku ishuri yego vraiment ndamutse nk'abasore awe nawe basarishije twagira ukubona umeze neza ga Brian okay ndamutse kwanza abakunzi bacu kwanza ni sawa murakomeye okay wiga mu kangahe wewe Deuxième. Ushimeka ingahe? 13. 13 byagenze gutegura utebe ku ishuri? Byagenze gutegura ngo utebe kuja ku ishuri. Byari byase. Nje yanjanye. Wari umaze kuja ku ishuri? Rimwe. Warugeze mu kangahe nyene? Mu wa mbere. Hama bagusubije ku ishuri mu wa mbere ku ishuri byagenze gute? Aciye bashira mu wa kabiri kubanga bitsi. Baca basanga ubizi gose. Uri jendi rero? Yes. Urafise ubwenge ushaka kuzobiki wewe? Jewe. Barabe. Cishaka ko nzomba umupilote. Ushaka umupilote? Kandi birakunda. Pilot. Yes, kandi birakunda cyane gose sivyo? Yes. Nagushimire cyane rero ndamutsa basi. Merci beaucoup. Coach, ukora ibikorwa vyiza hamwe nabo munana nabo mufashanya. Ijambo ryo kumara baradukurikirana kugira ngo nabashoboye gushikira ijambo rya mbere mbanze gushimira. Merci. Ndabashimiye ko aramwashoboye kudutera iteka. Ngo bariki mukazi mukora. Si vya bose bashobora kuyumvira kuduha iyo opportunity. Hama no kwaturaba nimufashe mutahure ko ari petit frère yanyu. Hariho abakobwa babiri batigeze baza mutari ko ashaka ko ari petit frère wawe cousine patati patata so ubuzima burahinduka ntubikore kuri ubwoba peut-être sindabatera ubwoba mugabo mubikore ku mutima wo gufasha please yes asante sana mzee asante sana gafe yes merci beaucoup muge mwese madukurikiranye waravye no video yacu kuva kuna gushaka kumera ufise ico ushobora kubashigikiramo ko bafasha kugira ngo abana bashobore gufungura ndetse n'ubuzima bwabo bushobora kugenda neza yabahe nimero zabo ndetse nimero zabo twashobora kandi no kuzibaho kugira ngo kumbure mushobore kubashigikira merci beaucoup wadukurikiranye kuva kuna gushaka kumera asante